mwaramutse mwe mwese mihuje natwe biciye kuri satelite Amazonas ndetse na satelite Eutelsat 8 hamwe n'ubundi buryo butandukanye bw'itumatumanako ndetse na hariya ahari mu kwizabutumwa Miguel Bermudez Marin mu gisagara ca Mexique uyu munsi ku gatandatu 17/0 mu mwaka wa 2026. Mu gitabo c'ivyeshure Yohana haratubwira ngo mu gice 8 murongo wa 1 ukabandanya haratubwira ngo kandi amenye kigira ngo ikimatana ico gitabo haba gacerere mu ijuru nk'igihimba c'isaha. Igikorwa c'ikimatana c'indwi ku isi. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Iyo havuzwe canke iyo tubwiwe ku gacerere tubwirwa yuko atakintu na kimwe gihari kiba kiriko kirabera muri ico kibanza ahaba hariko harabera ako gacerere. Kandi aha turabona mu kumenwa kw'ikimatanije c'indwi mw'ijuru hariho agacerere kangana nk'igihimba c'isaha. Ariko murabe namwe murabona yuko mu gushitswa kw'ikimatanije c'indwi mu kibanza aho ikimatanije c'indwi kiba kiriko kirashikirizwa, aho niho haba hariho igikorwa, aho niho haba hariko harabera umurimo w'ico kimatanije c'indwi, aco kiba catumye ico kimatanijwe cugurugwa. Murabe aratubwira ubutumwa kumumenya ku bw'ibikorwa vyiwe zari tariki 8 z'ukwa gatandatu mu 1984 muri Cayo Puerto Rico. Aha aravuga ngo umuntu ategerezwa kuvuga ibintu byose umwami amushize mu kanwa ngo avuge, ariko iyo atana kimwe amuhaye cyo kuvuga nuko rero umuntu acaza kuruhuka kandi nta na kimwe avuga kugeza hasubiye kuza kandi amajambo y'Imana kugira ngo avugwe. Kuvuga muri ubwo buringanire bwo kw'isi ariho ijambo ririko riravugirwa uva mu gihuja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi biciye mu bavugishwa. Yaraheze igikorwa biciye mu muvugishwa ikamujana nuko ikabisozereye igikorwa c'uwo muvugishwa. Rero abananyavuga ngo intumwa ya mbere yaragiye kuruhuka muri paradizo, aho aruhukiye hariya kandi amaze hafi imyaka 2000 aruhutse. Ariko nkuko amakuru ava hariya dushikira avuga bagomba kuza hano kuko bamaze igihe kinini c'ukuruhuka bari hariya kandi ntibakora, ntibaryama, ntibarya, ntibaruha. Bobo bashaka kongera kugaruka hano kugira ngo babe mu bikorwa vya hano, natwe arivyo bikorwa nyene turimo. Ni bande bashaka ibiruhuko? Yabajije ngaho ati kombure mwebwe mwarumvise ijambo twavuze mu muzuro mwa kano gatondo, ni bangahe bashaka kubandanya bakora mu gihugu c'Imana mwa kino gihe? Nuko rero hariho ubuzi bwinshi kuri twebwe twese uhereye kuri jewe. Nuko rero ibiruhuko nubu ntibarabinyemerera kandi sinoshobora kugenda. Rero murabe we ngaho aratubwira afoboye yuko igihe umuntu avuye ngaha ku mumbe w'isi Imana ikamuhamagara hariya bagiye kuruhuka. Rero we yari yaravuze mwakiriya gihe yuko niyo yagenda kwa hazoba afise akazi kenshi. Yavuze yuko azovuga aganiriza mu bihindurwa by'ishengero. Murabe ingene biciye bugufi kuko murabe namwe we mukuba yarakiri mu kibanza c'ahera, aho hari hakiri ko harakorwa ibikorwa kandi uburingane bwa gatandatu ni kibanza c'ahera. Ariko murabe namwe iyo aza kugenda kijya gihe niko rero hariya yaragifise igihe, reka tubivuge nk'uko kugeza muri 2017 aho muri uwo mwanya muto kugeza aho yari kuba awufise n'izindi ntumwa za hariya nazo nyene zari kuba zifise ubwo buryo bwo kwigisha kuvuga ubutumwa. Reka tubivuge nk'uko bakayaga umuntu na mugenzi we, cane cane mwe data William we
yarari mwirya ntambuko y'inkuru nziza ariko arayizanira abantu. Nuko rero hariya yari gukora ico gikorwa nka Yohana murabe yamaze igihe kinini ariko ategurira inzira hariya ukuza kwambera ko mwami kurusha igihe yamaze ngaha ku isi, kuko murabona yuko kugeza ico gihe cari igihe aho hashobora gukorwa ivyo bikorwa, kandi hariya hari mu gihe ca Yohana igihe yaje hariya muri paradiso. No kuvuga ngo hariya yariko ategurira inzira ubwe yaragiye kuza inyuma yiwe, no kuvuga ngo niwe yabanje gushika hariya araheza amutegurira inzira. Nkuko kandi bimeze no kuri Revera William Marion Branham. Revera William Marion Branham nawe nyene yashitse hariya ubwa mbere, kandi hariya we rero kijya gihe yamaze hariya kugeza hatanguye igimba c'isa c'agacerere, kugeza ico gihe cose murabe hariya yariko ategura ico kibanza inzira, yariko arababwira abafoboye hariya ibintu byose yateroza gukora. No kuvuga ngo nk'integuza yariko arakora hariya rero ico gikorwa c'integuza. Rero murabe namwe ingene Dr. William Soto igihe aho avuga yuko hariya yariko bareka aravuga ubutumwa akora abwira bo mu bihe by'ishengero byose, murabe hari hagiriho igihe cahera kandi ege vyo yari gushobora kubikora. Ariko murabe namwe habaye akagacerere mw'ijuru, yaravuze ku rupapuro rw'amajana 75 mu gitabo c'imatanije aravuga ngo rero murabona yuko ukumenwa kw'iki kimatanije vyari bikomeye cyane, kugeza ubwo nijoro bwaryo ryacecetse ko bw'ico kintu mu gihe kingana n'igihimba c'isaha iburyo, yandika ngo igihimba c'isaha. Rero birakomeye ni iki? Nta na kimwe canyiganyiga mw'ico gihe. Igihimba c'isaha vyoshoboka ntaba ari igihe kinini mu gihe uri kurinezereza, ariko washizwe hagati y'ubuzima n'urupfu coshobora kuba ari nk'impumbi, yandika ngo ikimpumbi washizwe hagati, ndetse kandi bubavu ibuyire kubizevuruka n'inyenyeri ya Dawidi. Ivyo vyari bikomeye cyane kugeza ubwo na Yesu bwiwe atabivuze ko, nta n'uwundi kandi yigeze abivuga ko. Yohana ntiyashobora kwandika na kimwe, oya wewe yari yabujijwe kwandika ibijanye n'ivyo. Yavuze gusa yuko hari ako gacerere abakuru 24 imbere y'intebe bavuze inanga zabo, baciye bahagarika kuvuza, abamarayika baretse kuririmba, mwimvira abakerubi hamwe n'abaserafi. Bamwe Yesaya yabona hariya mu ngoro bafise amababa 6, abiri bayafukisha mu maso, abiri bakayafukisha ibirenge, abiri bakayagurukisha. Umurango nijoro bama bari imbere y'Imana bavuga bati weru weru wera Mana nyene ububasha bwose. Hanyuma yinjiye mu ngoro yabona inkingi z'iyo ngoro zijugumira kubwo kugaragara kw'abamarayika. Rero abo baserafi bera baciye banuma, abamarayika bareka kuririmba. Nta ndirimbo n'imwe yari ihari canke guhimbaza na kimwe kwari kugira igicaniro, nta na kimwe cari gihari. Hari agacerere nk'akurupfu mu gihe kingana n'iminota 30, igihimba c'isaha, igihimba c'inusu y'isaha iburyo n'ivyo yaciye yavyandika. Byashuwe 15:1 n'umunani umurongo wa mbere kuza kwa 5, ndetse kandi ngaho yari yanditse ivyashuwe 11, 19 na 15 vyongeye. Ingabo zose zo mwijuru zari zanumye muri ico gihimba c'isaha igihe hugurugwa iryo banga ry'ikibatera c'indwi mu gitabo c'ubucunguzi. Yongera kwandika ngo igihimba c'isaha nibugire kubize furuka hamwe n'ibihe by'ishengero mu vyiyumvire, ariko ehego caruguruwe kuko umwagazi w'intama yaracuguruye. Ico nizera nuko bose bari bafashwe n'ubwo bavuye kukubaha, ntavyo nzi, ariko ako kanya byari biri ngaho baca bareka kureka gukora byose. Kubera iki? Niki? Yandika ngo ubwo bavuye kukubaha. Murabona igihe uhugurwe ikimatanije c'indwi, nuko rero baciye bahagarika gukora byose. Bimwe twariko turavuga yuko bimwe bavuga ngo hari yazoza kuvuga ubutumwa akora ibintu biriya aho hari mu kiringo c'ubuntu ahera aho ego, ariko hamaze kurwika amaterere y'icindwi aho bose bateruza kunuma. Nuko rero nta kwivuguruza na kumwe kuhari mu byo mpemu yari yatuzaniye n'ivyo Imana iriko irakora mwa kino gihe, kuvuga byose biriko birashitswa nk'uko biri mu nteguro y'Imana, kandi nk'uko byamaze kuvugwa bigahanurwa kugeza mu gihe runaka. Byarashoboka ahera bagashobora kuvuga kwigisha, ariko ahera ha cyane igihe ariko harashitswa ahera ha cyane h'ingoro yo mu gihe nk'amu ya Kristo hagati mu ishengero giwe, ariko ikimatere c'indwi kiriko kirahishurwa, kiriko kirashigwa, kiriko kirakorerwa ku isi. Ico gikorwa nuko rero haca hagarara
gukorwa ibikorwa byose vyahera no kuvuga ngo mu kiringo c'ubuntu murabona ngene byose byoroshe byose biroroshe rero murabe wabandanya avuga hano muri bona butumwa nabwo nyene yatubwiye kuri ivyo bwitwa ngo igikorwa cobaye kiriko kirakorwa n'iki kimatera c'indwi kw'isi aravuga icigwa citwa ngo ukwishura kwa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma bwabuze 29 z'ukwa gatandatu 2014 muri Bogota Colombia aravuga ngo uguka kwa gatatu aho Revera William Branham yavuze yuko iryazoba ari jambo rivuzwe kandi hazoba ibintu byinshi hagati mu yobokamana ry'abakristo ahashikirizwa iyerekwa gihema hazoshikirizwa n'ijwi ry'imituragaro yo mu vyeshuwe 10 Kristo marako inkomezi avugira mu ihanga giwe murabe ni hagati mu ihanga giwe mu kibanza tuze carico ari Puerto Rico aho iryo hema ryashinzwe ico kibanza niho categuriwe umwami aho niho marayika w'inkomezi wo mu vyeshuwe 10 ni hari karakorera ico gikorwa kandi aho niho imituragaro iri kiraturagarira amajwi yayo ntiyobaye iri kiraturagara ahubwo ivyo ubu biriko birashitswa ubu ni kazoza kubu iri kiravuga none ni gute Imana ivuga mwabona buringanire nibiciye mu kiremwa muntu mu gikoresho kuko mwamurana cazokora tabanje kubira kabanga abasavyi bavugisha Amosi 3 umurongo w'indwi kandi mu yandi majambo aho hazoba ari inkingi y'umuriro aho hazoba ari marayika yaherekeza Revera William Branham kandi kwera ko we yabonye ko nabo nyene yinjiye ngaho uko biri kose rero azoba ari ngaho kandi ari ahantu hamwe yavuze yuko yaba ari mu mbiri wa Teofaniya kuvuga yuko azoshobora kuba muri ico kibanza mwibuke ko Hope igihe Mwedata Branham yarababaye kuko umwami yari yajanye Hope hamwe na Sharon mwimvire namwe umugore wiwe hamwe n'umwana wiwe muto yarababaye ari mu cumba nuko we yumvise ukuboko kwiwe kumukorako kumukora ku bitugu ari ahandi ku yindi mpera acashira ukuboko kwizosi ku bitugu nuko rero yumvise uko gukorwa ko ari ahandi hantu kuvuga ngo yumvise amukora ku bitugu aramubwira ati ntugire ikibazo biri ntuhangayike ndi ngaha nyemerera nsezerana yuko ugiye kumera neza amubwira ibintu byinshi yaciye avyuka n'ingoga aca yatsitara atatangura kurondera mu cumba mu mpande zose kuko cari ikintu c'ukuri ikintu camukozeko harabaye ugukorwa ko n'urya mubiri wa Teofani ukora kuri Mwedata Branham akora ku mubiri wo kw'isi yarumvise uko gukorwa ko kuvuga ngo Imana yaramwemereye wewe Hope kumanuka avuye mu bwo buringanire bwa gatandatu aribwo buri ku mikono 12 yaramwemereye kumanuka nuko akoresha imwe mu nzira zitanu zikiremwa muntu ari inyumviro zo kumvisha ururimi gukorako komotegwa kumva kuraba murabona yakoresheje ugukorako Imana yaractivye mwo mubiri wa Teofaniya ugukorako arakora ku mubiri w'umuntu kugira ngo amwumve kandi yaramwumvise uko gukorwako rero murabe uko biri kose niko yavuze yuko azoba ari ngaho rero abandanya avuga ngo ariko Revera William Branham yaragerageje guhindura ukuri iryo sezerano kuko isezerano niryo ugizera hanyuma akarihindura ukuri bamareka rwe ntumwa baragiye Dr. William Santiago yaragiye kuvuga yuko atiroza kuba umwe aba yaragizeye kandi akagizera hanyuma akarihindura ukuri ari kumwe n'abantu kandi uwo nawe niwe yoba yari karashitsa iyerekwa gihema murabe ingene byose byoroshe kubw'ivyo rero isezerano ry'iyerekwa gihema rizoba
rizoba iryo uwuzorihindura ukuri kuvuga ngo sijyu warihinduye ukuri kuko yaragiye kuruhuka nuyo ari hagati mu bantu ariko arahindura ukuri iryo sezerano kandi iryo rizoba hagati mu y'abakabana y'abakristo ahantu runaka ahazoba imigisha myinshi ku bantu kandi kubera ko hari satelite n'imbonesha kure n'ibindi bizoshobora kuba ku rwego mpuzamakungu ibintu byose Imana izoba iriko irakora mu gushitswa kw'iryo yerekwa kubw'ivyo rero hazoba abantu bazoba ariko bakora kw'iryo sezerano kugira ngo Imana irihindure ukuri kandi ndipfuza ko umwe muri bo umwe mu bariko barakora cyane gose atanzitizi aho niho hazoba ugushitswa kw'iryo yerekwa ishengero rizoshika mu gutungana mu gushitswa kw'iryo sezerano niho igihe ciherezo kizoshitswa mu mwuzuro kandi hazoza izuka ry'abapfuye bizera Kristo bare mu mibiri hari ubwiza hamwe no guhindurwa kw'abazima kandi hazoshitswa no kuza k'umwami kw'ishengero ryiwe byoroshe cyane nk'uko rero murabe ni mu gushitswa kugera kwa gihema niho hazoshitswa ukuza k'umwami kubw'ivyo rero kugeza ico gihe mu gihe yari karatubwira ivyo byose ntabwo hari bwashitswe ukuza k'umwami murabe ngene Imana mwa kino gihe iri kiratwungura ubwenge idushurira ivyanditswe kugira ngo dutahure ibintu byose bijanye n'ibiri mu iki kimatari cyacindwe rero murabe marayika yari cankini reka tuvuge ngo ni umunyamakenga cane yamagavye koko murabe mu gitabo c'imirongo aratubwira katurabe hano ku rupapuro rwa 13 urupapuro rwa 13 umurongo wa 98 aha aratubwira nyuma yuko Mwendata Branham yari yamaze gushigwa hejuru ariko araraba ariko abona ihema biravugwa ko reka tuhasome urupapuro rwa 13 umurongo wa 98 haravuga ngo ndavuga nti ndavyumva mwami sinanaravye ko ndiko nkoresha umutwe atari wo yaravuze ati ntushobora kwigisha ababebe ibintu by'indaga kamera yandika ngo bapanekote utagereranyije ibintu byo mu mubiri nuko rero numvise ngiye mu bundi buringanire bwo hejuru cyane yandika ngo igihe cyo biriko zifuruka hejuru niburyo ibure ko zifuruka n'akarongo kerekeza mu biriko zifuruka nari mpagaze mu kirere kwihema rinini cyane ntigeze mbona mu buzima bwanje acapura irindi bugire ko zifuruka n'akarongo kerekeza mu biriko zifuruka nari ndi hejuru y'abantu igicaniro kiri munsi yanje nasa no wahejeje kuvuga ubutumwa namaze guhamagara abantu ngo baze kugicanira mwibuke yuko ari Eliya ariko ari shushanya ngaho aho hari amajana y'abantu bahagaze badugije amaboko mu kirere bariko bararira jewe nariko ngerageza kumanura ukuguru kwanje ngo ndakumanure hasi aho bari ariko gwaguma mu kirere no kuvuga ngo ntiyari bwemererwe kugeza ico gihe kumanukira ngaho mwico kibanza rero mu buryo bwarubwo bwose yari gushobora kumanuka kururuka we ngaho ngiryo yerekwa imbere iyo umubiri wiwe uhoraho uhawe ubwiza kubwa yuko imbere yuko haba ivyo byose we na marayika ngo babe bamanutse imbere y'ivyo imbere y'izuka hamwe no guhindurwa kwacu imbere arashobora kuba ari hagati mu ishengero ariko mwibuka yuko ubukozi bwari buriko bukora ngaho ko ari ubukozi bwa Yesu bwa Mose no bwa Eliya kuvuga ngo byo bwose mu muntu umwe gusa bo gusa bagiye kuraba no kuvuga ngo marayika aramujanye kugira ngo arabe ingene ubwo bukozi bwari ko burakorera ngaho byose byari ko biraba Mwendata Branham ataramanuka nuko rero ntihari hakere ubwo bukozi ntibwari kurindira ngo marayika na Mwendata Branham bururuke kugira ngo buheze bukore ico gikorwa cyose cyo kimatara cendwe inyigisho zo mwihema hamwe no kuvuga ubutumwa guhamagara abantu ugukiza indwara kubera iki kuko mwico gikoresho hari kuba hari ubukozi bwose buriko bukorwa na mpemu yera muri iryo hema nini Karpa Cathedral byoroshye cyane nkuko rero bananyavuga ngo nariko ngerageza kururutsa ukuguru kwanje hasi aho bari ariko naguma mu kirere umuntu afise umutima mwiza cyane w'umunyarukundu acara atambukaje imbere y'abantu arababwira ati bene data bakundwa mu gihe Mwendata Branham akireka arafata akanya ko kuruhuka ati mwono muhamagaro mwiza wo kugicanira mwibuke yuko ari Mwendata Branham ariko ari shushanya no kuvuga ngo yishushaniriza muri uwo yari ngaho ariko arakora ubwo bukozi bwa Yesu bwa Mose no bwa Eliya
reka dutonde umurongo wo gusengerwa iburyo. Umurongo wo gusengerwa ucuratondwa, baca baratonda imbere mu ihema hose, hanze mu ibarabara, kure cyane uko nashobora kubibona. Imbere mu ihema nabonye ihema rishanje nko ku mikono ine y'uburebure, rifise umuryango aha ku muheto w'iryo hema. Kuri uwo muheto hari icumba gito c'imbaho c'ikwadarato. Umukenyezi umwe yari yicaye ku muheto w'iryo hema yandika amazina hamwe ni karata y'umugore yari aryamye ku gakinga. Inyuma yiwe hari umuntu afise bekiye. Umuntu akomeye acaraza acusuguma wa muntu ari ku gakinga, acamusugumira mw'iryo hema, ndetse aca yinjira mu kumba gato k'imbaho. Numvise ryajwi rimenyerewe rimeze nk'uruhwa, yandika ngo ijwi rimenyerewe rimeze nk'uruhwa riherekeza ubukozi bwanje. Namubonye mvako aja ku cumba gito. Marayika w'umwami twari tugihagararanye nanje mu kirere. Aho murabe nta na kimwe marayika yari bwavuge kubw'ivyo rero. Murabe ingene ari umunyamakenga uyo mu marayika. Hari hahejeje kuvuga ubutumwa Mwene Branham atangura kubona kuvuga ko ubutumwa arabyumva, abona guhamagagwa, abona ibintu byose byariko biraba, ingene byose byari byashinzwe. Hanyuma byose bimaze kuba, nuko marayika acaraza aramubwira ngo tuzohurira hariya. Nabonye urutoke rwiwe rutunze ku cumba gito. Arongera tukuno gukwega kwa gatatu canke gukwegegera kwa gatatu. Ndavuga nti byose ndabitahuye. Aranyishura ati hariya imbere niho tuzohurira. Rero murabe abana kuvuga ngo narihweje nca mbona wa mukenyezi agwaye asohokera mu irembo ry'imbere ryako kumba gato. Yandika iburyo aho hamwe mu butumwa bumwe ahari uwo murongo yanditse hejuru ngaho ngo ni ubukozi bw'umwami mu kuza kwiwe kwa kabiri, kuko ni ca gihimba c'isaha c'agacerere kandi kimatara cindwi igihe cugurugwa. Habaye ico gihimba c'isaha, no kuvuga yuko wewe atari ko aratuvaganira mu ijuru, ahubwo igikorwa c'ikimatara cindwi cyariko kibera ku isi. Kandi ahera aribwo burengero bwa gatandatu ntabwo hari kuhaba igikorwa na kimwe, aho bose bari mu gacerere, kuko nahera ha cyane nkuko nabibwiye mu minota iheze. Igihe twari tukiri ahera mu ntambo ku igihe c'ubuntu ariho hera, aho bari gushobora kuvuga ngo bakigisha bakavuga ubutumwa mu burengero bwa gatandatu. Ariko ubu nta na kimwe kiriko kirakorwa, nta na kimwe, byose n'agacerere mu mwuzuro. Aho hari bwa bwo bavuye ku kubaha. Uno mumarayika murabe ngaha yararindiriye byose biraba. Hanyuma acabwira Mwene Branham nta koraniro uwo mumarayika yari karavuga yigisha, ahubwo ni Mwene Branham. Kandi ibyo birakomeye cyane. Nta wundi muntu yaganirije atari Mwene Branham gusa. Rero abananya kuvuga ngo we yari yururutse yavuye kwa gagakinga, ariko aragahinda. Umukenyeza ni ngaha ariko arafata amajwi muri aregistrere, akabaza vyabereye mwako kumba gatarishura ati ntabyo nzi. Nuko wa mugabo nawe carasohoka afise za bekiye. Wa mwigeme aramubaza vyabereye mu cumba gito, nawe aramwishura ati ntabyo nzi. Marayika w'umwami aravuga ati ibi ntazoba ari ibintu bizobera ku mugaragaro, ntivyanditswe mu vyanditswe mu majambo y'umwami wacu atariko weho nusenga winjire mu cumba cawe ugugara urugi usenge so mu mpisho. Yandika ngo mwijuru so nawe abone ivyo mu mpisho azokugirira ku mugaragaro. Ntimube nk'ingaga zikora ibintu ku mugaragaro ibintu byose, ahubwo winjire mu cumba cawe c'ibanga. Nuko marayika w'umwami nanje twaciye twururukira mu ico cumba gito. Ivyo yambwiriye ngaho nzotegerezwa kubibika, kubigomeza ari banga ubuzima bwanje bwose. Rero murabe namwe ingene muri uko gushitswa kugukwego kwa gatatu, ugushitswa kw'iki kimatara cindwe ku isi, niho hobaye hariko harabera igikorwa nk'uko yabivuze muri mwe ubutumwa bwitwa ngo ukunyakurwa ko mu gihugu nk'ayemo no kugaragara ko batorejwe n'Imana. Bwavuzwe 2/5/2014 kare muri Vatican Colombia. Aravuga ngo
abateza kuduga mu buryo bw'impwemu umwe wese mu bihindwe by'ishengero baraduze bagira kunyakurwa ko mu buryo bw'impwemu kunyakurwa ko mu buryo bw'impwemu baraduze baba mu gihe cy'ishengero baja mu kindi gihe ubu natwe rero twaragenewe kuja mu gihe cya zahabu cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo uko no kunyakurwa ko mu buryo bw'impwemu uko bizera Kristo bazoba ari bazima mwa kino gihe cya nyuma hanyuma abazutse nabo baraduze mu gihe cabo hariho na bamwe kandi mu baduga mu gihe cya zahabu cy'ishengero bamwe kandi byongeye bazova mu mubiri kandi niyo bagaruka bazoba ivyabona vyizuka nukuri nta kibazo na kimwe gihari nta kibazo na kimwe gihari kubizera Kristo bo mu gihe cacu bava mu mubiri kandi namba ari umuntu ashaka kuja kuruhuka tuzomurindira niyo yagaruka ntimugire ikibazo kimwe gusa ntazoba agikora mu gikorwa kuko hariya ntibaja gukora ahubwo baja kuruhuka ibikorwa byo kwisi igikorwa kibera hano mbega ni bande badatahura ibyo murabigene byoroshe kuko ngaho hereka aratubwira ibizoba ari ico gikorwa no murimo ahera ha cyane igihe kino kimatara cindwi kizoba cuguruwe mu gihe twari tukirahera hari gushobora gukorwa ibikorwa hari ariko murabe namwe hamaze kugururwa kikimatara cindwi hakugarwa ikiringo c'ubuntu nuko rero mu kiringo c'ubwami arico kibera ngaha ku mumbe w'isi aha niho hari ico igikorwa umurimo uri hano hariya rero umuntu avuye mu mubiri hageze umuntu ava mu mubiri mwa kino gihe aja kuruhuka kandi hariya hari agacerere ashitseyo aca anuma kuvuga yuko mwa kino gihe iki turiko turabamwo ibintu byose yoba yariko arakora muri kino kimatara cindwi no mwa kano gacerere vyoba ari ngaha kw'isi kandi aho rero imana igendera habura intumwa aha hari 2014 yagiye iramuha umuco mwinshi w'iribanga ryo gushitswa kwino ngoro yo mu gihe bw'impwemu y'umwami ariyo iri kirubakwa uhereye ku ntumwa kugeza aha iyo nyubako kandi mu gihe igenda irubakwa hagenda haraboneka ido n'ido aha naho rero ariko yerekana murabe yari yaravuze mu 80 na kangahe yuko azoja gukora yego me hariya ariko murabe hanyuma igihe yabona yuko igihe hugururwa kibaza yacendwe kimaze igikorwa ko kibera ngaha ku isi nuko rero hariya nta bikorwa biriko birakorwa ahubwo hari abantu bose baranumye nta gikorwa na kimwe kiriko kirakorwa ivyo murabe imana yagiye iramuha umuco mwinshi imwongereza umuco w'iribanga rikomeye cyane ariryo ubu ryamaze guhishurwa kubaturujwe n'imana bose abavyizera n'umutima wabo wose hanyuma imana igaheze kabungura ubwenge ntushobora kugerageza gutahura nk'uko twabivuze ejo ukoreje ubwenge bwo kwisi ukoreje ubwenge bwa kimuntu kuko namba ntuzigera ubibona ariko kubera ko ari ibyo baturujwe n'imana kuza kwiwe kuko aje nk'igisuma mwijoro ubutazohindurwa azorondera amaguru 5 y'akayabo kugira ngo ntiyizere kuko numutizera kandi ntashobora kwizera ayo masezerano ari mu kimatana cy'indwi byorosha cyane nkuko rero murabe ngene igikorwa cy'ikimatana cy'indwi kibera ku isi igikorwa cy'ikimatana cy'indwi gikorerwa aha kuri uno mubumbe w'isi rero abananyavuga ngaha mwabona ubutumwa twari duhagarakitse ubwishuka kwa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma aha aravuga ngo ati nuko rero hazoba abantu bazoba bariko bakora bashingiye kuri iryo sezerano kugira ngo imana irihindure ukuri kandi ndifuza ko umwe muri bo umwe mu bazoba bariko barakora cyane rwose atanzitizi uko niko bizoba mu gushizwa kuri iryo yerekwa ishengero rizoshika mu gutungana mu gushizwa kuri iryo sezerano niho igihe c'iherezo kizoshizwa mu mwuzuro kandi hazoza izuka ry'abapfuye bizera Kristo bazokira mu mibiri hawe ubwiza hamwe no guhindurwa kw'abazima kandi hazoshizwa kuza ku mwami ku ishengero ryiwe byoroshe cyane nkuko twasomye ariko ndasubiyemwo kuko aho mwubwa butumwa we yatubwiye asa n'ufoboye cyane ibizoba ari ico gikorwa uwo murimo w'ikimatanije cindwi twariko turaraba nkuko mwano buna buce bw'ubutumwa igikorwa cy'ikibatare cindwi ku isi kuko abataboneke bata igikorwa cy'ikibatare cindwi ku isi bakavuga ngo kiko kirabera hariya mu ijuru
abo ntibariko baragira ubwo bavuye ko kubaha kuko ibintu byo byabaye igihe hugururwa ikibatereje cindwe nuko rero aho nabagararije kandi bizoba bako ni byabaye kwa babana ba Aroni binjiranye umuriro barahuye hanze ahera ha cyane hanyuma barapfa nuko rero umuntu araheza agapfa mu buryo bw'impwemu atabizi ariko kubaterejwe n'Imana ho uwo mugisha niwo wohawe ugahishurirwa batoranijwe kugira ngo baronke amasezerano yose afise ari mwa kino kibatereje cindwi kiriko gihishurirwa kw'isi ikimatereje igikorwa c'ikibatereje cindwi kw'isi kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe gushobora kuyaga namwe mwa kano kanya mwa kino cigwa ngo igikorwa c'ikibatereje cindwi kw'isi ejo tuzobonana mu gikorane cejo ku Imana Imana niyabishaka Imana ibahezagire kandi bazigame mwese